byasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Muri kumwe na Onesime Dushimagize. Ubuhinga bw'ivyuma hari Steven Nyunge ko turabaramukije mwese bakunze ibiganiro bya RPA kaze mukurikire amakuru mu Kirundi, amakuru ageze n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu batatu bivugwa ko ari abarundi b'abasuma baraye bishwe n'abapolisi ba Tanzania ahitwa Ntumago mu ntara ya Kagera ihanuriwe n'u Burundi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo barabangamiwe n'indwara ya malaria. Ibitaro n'amavuriro bikaba bimaze kurengerwa n'igitigi kinini c'abavyitura, aho ahatari hake babaryamika hasi kukubura aho baryamika. Nayo bo mu ntara ya Kirundo bo bavuga ko babangamiwe n'imbonerakure zibatoza ku nguvu intererano, bivugwa ko ari zo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Mu kigabane ako hambere mukurikira ku munsi wa kane batuganire no munsi ku rukanywa bita kuki nka rukoreshwa cyane mu manza zo gusaba umugeni. Mukanya tuje mu idonito. Ano makuru tuyahere ku nkuru y'umutekano. Abantu batatu bikekwa ko ari abarundi baraye biciwe ku butaka bw'igihugu ca Tanzania. Mu gipolisi c'ico gihugu bavuga ko abo bantu bishwe mu gihe bariko barasana na polisi. N'abantu ku bw'igipolisi ca Tanzania ngo bagize umugwi w'abasuma bari bamaze igihe bakiyogoza mu karere bita Ntumago, ni mu ntara ya Kagera isanzwe ihanuriwe n'u Burundi. Inkuru tubaza Eroge Diveremesha. Mmoja alikuta na kitambulisho ambacho nadhani kinasomeka Karangamuntu na namba zake. Kuri polisi mu ntara ya Kagera hakujya y'u Burundi muri Tanzania. Levocatus Malimi yiganira sana ryabaye hagati y'abapolisi b'igihugu ca Tanzania n'abantu bitwaje ibigwanisho. Hari mu bucagucagu bwo ku munsi wa kabiri uheze. Iryo rasana ryabereye mu gace bita Ntumago. Kari muri district ya Biharamuro isanzwe ihanurubibe n'intara ya Muyinga mu gihugu c'u Burundi. Abo bantu batanye mu mitwe n'abapolisi barindwi nkuko bivugwa na Levocatus Malimi. Batatu muri bo barishwe. Ntibamenyekanye muri ako karere, ariko umwe muri bo bamusanganye karangamuntu y'indundi. Levocatus Malimi umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kagera. Hawa marehemu wote watatu bado hawajafahamika, hawajatambulika vizuri. Lakini aba bantu batatu bishwe ntawashoboye kubamenya muri kano karere, ariko tumaze gusopa mu mifuko y'impuzu bambaye, umwe twamusanzemwo ikimuranga kandi kirashobora gusomeka, canditse ko ngo ikarata karangamuntu n'inomero zaco nizi. Kubera ivyo rero twemeza ko bishoboka ko uyu muntu atari mu Tanzania. Twisunze iki gipapuro dusanzemwo ashobora kuba ari umunyagihugu ava mu gihugu kibanyi. Nchi jirani kwa mjibu wa hii karatasi ambayo tumeikuta mfukoni kwake. Igipolisi cha Tanzania cerekanye ko bamenyesha makuru ibigwanisho vyavuye bitogwa aharasi wabo bantu. Vyari bigizwe n'inkoho imwe mu bwoko bwa Kalashnikov n'imangazine zayo zibiri, harimwo amasasu make hamwe n'ibisasu ntezwa ntoke grenade bitatu. Uwo mugwi w'abasuma nk'uko igipolisi cha Tanzania kibivuga ngo cyahawe amakuru n'abanyagihugu ko ari umugwi uri kurategura umutego wari gukorera kwibarabara Biharamuro Kigoma. Tumushimire Eroge Diveremesha. Mu gisata c'amagara y'abantu, indwara ya malaria irabangamiye muri kino gihe abanyagihugu bo mu ntara Cankuzo. Basaba leta n'ayandi mashirahamwe kubagarukira ko iyo ndwara itaratikiza inganda. Ni mu gihe bitaro bikuru vy'intara Cankuzo bisigaye vyarengewe n'igitigiri c'abagwayi, aho mbere babasigaye babaryamika hasi kuko buri bitanda. Tubaze Clovis Niyonzima. Haraheze indwi zibiri zirenga mu ntara Cankuzo hibonekeza ko bwinshi abantu bagwaye indwara ya malaria. Nkuko isoko ryacu muri iyo ntara rimenyesha, ibitaro by'iyo ntara bisa n'ivyarengewe, aho bigeze abagwaye ntibakironka n'ibitanda bakwigwako. Usanga baryama ku bitanda babiri, harimo n'ababuze ibitanda bamusanga babajyanitse hasi, ugasanga basheshe agakeka canke akantu k'agatenge canke akantu gasanzwe hasi, umugwayi basanga agwaye hasi. Kubera ubwinshi bwabo abagwayi ntibaheza ngo bitabweho ku gihe, aho bigeze muri iyo ntara biragoye kubona urugo rutagiramwo umuntu agwaye malaria nkuko isoko ryacu bimenyesha. Ukuri kose malaria ni nyinshi, aho usanga mu rugo rwose hatabuzemwo umuntu agwaye
indwara ya malariya ugasanga rero no mu kibanya abantu ni benshi. Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo basaba abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara gukora uko bashoboye kugira ngo iyo ndwara ituzwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye Dr. Kubwimana Zakari ajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Cankuzo, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Tukiye muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu, ishirahamwe Caritas Burundi ryatanguye igikorwa byo guhimiriza kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Kuri uyu wa mbere bafatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barahimirije abanyagihugu bo muri zimwe mu ntara zo hagati mu gihugu kurwanya ko karanda ka corona. Ni nyuma yaho ibitigiri by'abanduye umugera byongerekanye bivuye ku kudebukirwa ku gukurikiza ingingo zo kwirinda ko karanda. Waratere kwizera Ico gikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu kurwanya no kwikingira karanda ka corona cyari cerekeye ahanini intara z'u Burundi zihana imbibe n'ibindi bihugu. Zimwe muri izo ni Gitega, Ruyigi, Makamba na Rumonge, mu ntumbero yo guhamagarira abanyagihugu baba muri izo ntara na cyane abegereye igihugu ca Tanzania ko babarikanuye mu kwikingira COVID-19. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishiramwe Caritas Burundi, muri ico gikorwa harakozwe ingendo mu bibanza bitandukanye bikunze kuba birimwe abantu benshi nko ku masoko no ku bituro vy'imiduga. Aho hose iryo shiramwe rifatanije n'umugwi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bagenda baributsa abanyagihugu uko bokwirinda akaranda ka corona mu gukurikiza ingingo zashyizweho na leta. Ni mu gihe haheze amezi make hibonekeje ukudendebukirwa mu ikurikizwa rya zimwe mu ngingo ngenderwako tukurwanya uwo mugera nko gukaraba n'isabuni, kwambara udufukamunwa n'ibindi. Ivyavuye biduza ibitigiri by'abandura. Ishirahamwe Caritas rimenyesha ko bamwe mu banyagihugu bavuze ko ubukene bw'amazi meza no kudashobora kuronka isabuni ari imwe mu ntambamyi zituma amabwirizwa yo kwikingira COVID-19 atubahirizwa muri izo ntara. Ishirahamwe Caritas rikamenyesha ko kuva mu ntango z'umwaka w'2021 urugero rw'abandura akaranda ka COVID-19 rwaduze gushika ku rugero rwa 4% kandi abandurira mu gihugu hagati bangana na 60%. Ivyo bikerekana ko muri kino gihe ako karanda kandurwa cyane. Byongeye ako karanda gasigaye kandurwa ku bwinshi no hagati mu gihugu. Ni mu gihe abatari bake bari bazi ko igisagara ca Bujumbura arico kigeramiwe. Ku bwishirahamwe Caritas naho hafashwe ingingo zo kurwanya ako karanda bakanasubiza hisekeza ryo gupima abarwaye mu bibanza bitatu byo mu gisagara cha Bujumbura. Mu ntara za ruguru gupima COVID-19 biracari ikibazo. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu makuru ajanye na politike, itegeko ryemejwe n'umukuru w'igihugu rizainagura intara yo kumugina ngo nta shingiro rifise. Ivyo bikaba bishikizwa na Zenoni Cayenzi ari mu rwego rw'abashinga ntahe, ahasigura ko kuva kera narindi ataho vyakabonetse ko intara yo kumugina igirwa n'abahuza. Kunagura bivuga guhindura, guhinyanyura, gusubiramwo itegeko ryahahora. Ntawunagura ikitariho ikitigeze. Iri tegeko rinagura intahe yo kumugina igizwe n'abahuza, ntaco rinagura kuko nta ntahe yo kumugina igizwe n'abahuza yigeze mu Burundi bwa Nyaburunga bw'abasokuru ku mwami wa mbere gushika ku mwami wa nyuma kuva ku Kibirigi gushika uno munsi. Maze rero iri tegeko ni ukuvuga ko ataco rivuze kuko ritagira ihangiro. Nta muntu ashobora kunagura isuka cyangwa ikindi kitabaho. Raba mu Kirundi bavuga ngo kunagura, mu Gifaransa bavuga ngo ni réinstitution du Conseil des notables de la colline. Ntibihura mu Kirundi no mu Gifaransa. Mu Gifaransa ni gusubira kurema, ni gushinga urwego rushasha. Mu Kirundi ni kunagura. Ntibihuje. Aya majambo ntasa, ntavuga kimwe. Gushinga urwego ubwa kabiri no kunagura urwego, aya majambo ntasa. Ibi vyonyene byotuma iri tegeko ryose risubirwamwo kuko iki rigamije mu Kirundi no mu Gifaransa ndaho bihuriye. Umushinga ntahe Zenoni Cayenzi asigura kandi ko intahe iva ku Mana idatangwa n'itegeko. Agahanura bari ku butegetsi ko bari bakwiye gushingira inama y'abahuza ku rwego rw'umuhuza.
ibi biri mu kintu bita ngo ni politike igamije gusambura igihugu kahise umushinge wari ushingiye ko intahe ni ukuvuga nibanga intahe yashikirizwa n'uyifise mu minwe nta mutegetsi yagira intahe mu minwe kuko ari umutegetsi kuko yatowe ivyo n'ibindi ndaho bihuriye intahe yava ku Mana igashikirizwa uwamize akabuye k'abagabo yagahawe n'uwakamize intahe ihagarara kwibanga igashikirizwa uwo abashinga ntahe bonyene bavuze bati uyu arakwiye kuba umunyamabanga w'igihugu ahanura atunganiriza bose yubakira bose yubakira Burundi arabi bitagenda neza mu gihugu ibi aho bihuriye n'amateka n'amategeko y'abasokuru bacu nivyo badukanye uko byanditse uru rwego nta naho rushingiye kuko si urwego rwisunze ubucamanza ntiruri mu nzego zitegekanijwe mu rwego rw'ubucamanza naho ruri mu ntwaro y'igihugu n'abahimpanura bankundira bifuza abahuza ku mutumba nibahindure itegeko rishinga urwego rw'umuhuza abo bahuza bifuza ku mitumba no mu makaritiye babe ishingiro ry'urwego rw'umuhuza ubu hariho umuhuza umwe gusa rudende mu gisata c'intwaro imbonerakure zo mu ntara Kirundo zazindutse kuri uyu wa kane zishwara imisozi yo muri iyo ntara gutoza intererano bivugwa ko ari zo kubaka ingoro y'umugambwe CDFDD ku rwego rw'intara abatari muri iyo mugambwe babonamwe agatotezo Innocent Valentin Singirankabo kuva isa 12 zo mu gitondo kuri uwa kane ku mitumba yose igize amakomine ya Bugabira Busoni na Ntega mu ntara ya Kirundo imbonerakure zazindutse zishinga amabariyeri nta munyagihugu yacaruka adatanze intererano y'amafaranga 500 canke arenga bivanye n'igihagararo ciwe abanyagihugu batojwe ayo mafaranga baganiriye na RPA bamenyesha ko iyo ntererano yatanga umuntu wese yarengana kandi ko baca babaha igitansi abo banyagihugu bavuga ko babwiwe n'izo mbonerakure ko ari intererano yo kubakisha ingoro y'umugambwe SNDD FDD ku rwego rw'intara ya Kirundo abanyonyi b'indi migambwe batojwe ayo mafaranga ku nguvu babona ko ari kubatoteza babazakeneye ko iki jamwe amafaranga kandi munzi yuko genda mu SNDD ndumusenera ivyo byose ndabishigikiye yego abanyumvise yuko jongo bariko barantanga cyane kugira ngo bamenye ngo ukuntu bongenza abanyagihugu bo mu makomine ya Bugabira Busoni na Ntega bamenyesha ko uwanse gutanga ayo mafaranga baca bamubwira ko ari umugarariji ko we n'umuryango wiwe batazoronka uburenganzira bwo kuja kwivuza kwa muganga iyo ntererano yo kubakisha ingoro ya SNDD FDD ku rwego rw'intara ya Kirundo yatojwe kuva isa 12 zo mu gitondo gushika isa 4 zo mu gitondo kuri uyu wa kane uruganda rwa RPA rwarondeye Hatungimana Albert buramatari w'intara ya Kirundo ariko ntiyashima kugira ico ashikiriza tuve mu Kirundo tugaruke hino yaho muri ntara ya Ngozi aho abanyagihugu ba mu gisagara ciyo ntara batewe umutima uhagaze n'ibimanga biguma vyimburuka mu bice bitandukanye by'ico gisagara bakavuga mbere yuko bimwe muri vyo bimaze kwiha inkumbi hamwe atashokorwa mu maguru masha abo banyagihugu babona ko hashobora kubandanya hibonekeza amasanganya atandukanye kandi narigizo bimangago biguma bitera vyimburuka inkutu baza Emmanuel Nyungeko Icambere muri ivyo bimanga biguma vyimburuka kiri muri quartier Kanyami kwibabara ja mu kigwati cyo mu vyegwa vya Ngozi ni kimanga gifise uburebure bw'ikilometero hamwe n'ubwimbike nukuvuga uburebure uja mu kuzimu bw'imetero ziri hagati ya 8 na 10 iryo barabara likaba ridahita kuva mu mwaka wa 2013 abantu batatu harimo n'umwana baramaze gupfa baguye muri ico kimanga kuva muri uyo mwaka nyene w'2013 iruhande yabo bantu n'ibitungwa bitari bike bigizwe hanini n'impene biramaze gupfira muri ico kinogo ico kimanga kikaba gitera gisatira amazu y'abantu ababa hafi yaco bakaba barara ntibuca batinya ko bashobora kwikangura bagikorokeyemwo ikimanga kigira kabiri kiri kwibarabara rya Ngozi Muyinga neza na neza ahahoze hari station y'umugwizatunga azwi kw'izina rya Hambari ico kimanga kiramaze konona igice kinini c'iryo barabara ku buryo imiduga ibiri idashobora kubisanya vyoroshe ubona ko ari barabara ricamwo ibikamyo binini binini vyinjiza ibidandazwa mu Burundi bivuye mu gihugu kibanyi
ca Tanzania. Ikimanga kigira gatatu kiri muri quartier Gabiro musi ya Lycée New Life. Ico kimanga gitera caguka cegereza amaparasera y'abantu bimirije kubaka. Ivyo bimanga vyose uko ari bitatu biramaze konona imirimo itari mike y'abanyagihugu na cane cane iyo hageze igihe c'imvura. Abo banyagihugu bavuga ko hamwe atacokorwa mu maguru masha kugira amazu n'imirima vyabo bikingigwe ivyo bimanga bishobora gutera amasanganya. Mu nama buramatari w'intara ya Ngozi yagiranye n'abaserukira ubuzi mu ntango z'uyu mwaka wa 2021 Epipode Baranyikwa yavuze ko intara ataburyo ifise bwo gukingira amazu yegereye ivyo bimanga, aho yari yamenyesheje ko ico kibazo yamaze kugishikiriza abe mu bushikiranganje bujejwe ivy'inyubako. Uruganda rwa RPA rubajije Deogracias Nsanganiye umwami aramutswa ubwo bushikiranganje akaba yatumenyesheje ko ico kibazo ataco yari bwamenye. Muri Burundi ubu ni umwanya w'igice cya kabiri cya kino kiganiro wahariwe ikigabane ako hambere. Emmanuel Ndayishimiye n'umutumire wiwe batuganirira ku bijanye n'inzoga bita akuki kuki nka ikunda gukoreshwa mu rubanza rwo gusaba umugeni, bakaja kutubwira n'insiguro ya akuki kuki nka. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imivugo n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mugishyikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere. Ikigabane kibayagira ingene hambere hahise abarundi bari babayeho n'ingene muri kino gihe imwe mu mico ya kera ibandanye ikurikizwa. Uyu munsi turabira hamwe ingene mu rubanza rwo gukwa bakoresha inzoga bita akuki kuki nka. Turaza kubona ingene iyo nzoga yakogwa, insiguro yayo n'igituma inzoga bita akuki kuki nka canke inturire ikoreshwa mu rubanza rwo gusaba umugeni. Umutumire n'umukurambere Fiacre Niyokindi. Ikigabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2021 mwagiteguriwe na jewe Emmanuel Ndayishimiye. Kaze mu kanya turaduga ku ijambo Umutumire wacu Fiacre Niyokindi abanza kudusigurira ijambo akuki kuki nka n'insiguro iyo nzoga ifise mu mico y'abarundi. Akuki kuki nka misanzwe ni jambo ryakoreshwa iyo umuntu yaje gusaba umugeni. Kesi iryo jambo rikunda kuvuga iyo baterekeye neza bakoye hanyuma umugeni bamaze kumugabana niho bashobora kuvuga ati dohereza akuki kuki nka kuba twamaze kugabana. Hanyuma akuki rero kuvuga ko kugatega n'inzoga iyo ari yo yose kunda gukoresha ijambo rwagwa ruganye neza rose insongo bamwe bayita inturire abandi bakayita insongo n'ibyo bidashobotse rwagwa ruryushye gose uko ruzana kose mugabo bagwita akuki mugabo nta nzoga y'amahondo yajyamo. Hanyuma no mu kizungu icyo jambo riravugwa iyo batarose ubwo rwagwa badufise barambona bazana imivinyu canke bakazana bivana nabo basabiyemwo ibyo bakunda bakizwa. Hano basabiye bazanye amagrenadine bayita kuki nakone dusabza kuki baduhako bivana n'ingere umuntu wese akumva. Insiguro ifise inzoga urumva ko ibije kunga ubumwe. Igituma ngira ngo bayitadire akuki ni inzoga ibije kunga ubumwe mu bantu baca barabijyanye boyita baca baryita ibyo nyene kuki kuka inka ni kuki iyo nzoga bayita akuki kuki nka kubera iki bashiramwo inka. Igituma bavuga akuki kuki inka cyari ikintu cubaswe cyane. Inka niyo asaba n'uwo mugeni imbere sobone kera inka ziza imbere mu gusaba umugeni. Niyo bagiye gusaba umugeni bavuga ngo baje gusaba inka bagashyira ko nsaba inka bihembe saba inka muntu. Nicavuga ko umugeni bamuguhaye cyo gusaba n'akuki kuki iyo nka ugabanye. Byari ibintu biryoshe rumva ko yari imigenzo y'abakurambere baho ngine babivuga. Bavuga inka kubera keshi kera abantu benshi baba bafise inka mugabo no mu miryango kugira abantu bose bakundane.
inzoga bita akuki inka ikoreshwa mu rubanza rwo gusaba umugeni gusa. Fiacre Niyokindi avuga ko ari inzoga baha agaciro cyane hagati y'uwejeje kugaba hamwe n'uwejeje kugabana. Iryo jambo kuki urumva ko itandukanye n'izindi manza. Bakoresha kuki kubera ni inzoga yiteka, buryo ugiye gusaba umugeni bakamuguha ukamugabana n'iteka. No mu Kirundi baraciye umugani ngo aho kuye umugeni uhakura n'inda. Hanyuma rero baca baguterekera, bumva baguterekeye uraryohiwe wagabanye dusaba kuki, kuko kandi bagasaba atari ku rubanza rwo gukwa, kandi rugasaba abaje gusaba abavyeyi b'umuhungu nibo basaba ko. Ni kubera iki mu manza z'ugukwa gusa? Ibyo twe twabisanze uko twakuze tubisanga gutyo byitwa kuki, hanyuma abantu bose bakurikiza kubera uko nyene kiyitwa. Ni kuki akuki bakazana iyo umugeni aje urubanza, iyo baje gukwa? Gituma bakazana umugeni ashitse kuba ari kugira ngo berekane uwo bagabanye uwo ari we, ejo hindure uko kera bavuga yuko niba yagiye gusaba kivuga ngo bamwereka abantu n'abaje kumusaba bakagenda bamubonye n'umunezero baba bafise wose, bishimiye bagabanye bakaca baraba uwo bagabanye uwo ari we, umugeni azobatahamwo uwo ari we, bakaryoherwa kuba ari we canke batabagurije nk'uko bakunda kubivuga. Abagusabira bose n'ububazi n'imico yabo ubamenya mumaze kwidondoranira, hanyuma akakubwira ati utonzanira ibi, nzozana umuryango wawe nanjye nzozana uwanje ndakugabire. Bumva bose umuryango wawe wakoranye nanjye uwanje uri ngaha. Nico gituma naho kuki rero niyo ugabana umugeni uri kurasaba kubwira ati reka maze aho tumusangiye rero agize ati bandekuriye umwana ndamuguhaye, niwe utangura gutanga inzoga ukatereka abantu bakanywa baza kurya, hanyuma ijambo rikavuga mukavuga ko umugabe umugeni muhaye nawe akavuga ati badukuze ubwatsi abamuherekeje waje gusaba. Nico gituma rero mu nyuma baryohewe basaba kuki. Ako kuki rero cyangwa wake nakubwiye ko ari inzoga yose bivanye n'inzoga bahe agaciro kubera iryo jambo ryo gusaba umugeni aje mu rugo. Inzoga bita akuki bavuga ko ari inzoga ibiryoshe. Iyo nzoga iba yakozwe muki, iba yateguwe gute? Inzoga yitwa akuki usanzwe ni nk'ijambo gusa bakoresha, bayigana nk'izindi, bayiha agaciro kubera ko urubanza yamaze. Bari urwagwa canke bamwe bakagira imivinyu, abandi bakagira insongo, inturire, bivana mugabo ikizira kikazirizwa no ko hatajamwo inzoga y'amahonda canke z'ubururazi aho babonywe mukibitsa ubura bagakoresha imivinyu. Navyone mu ijambo ryitwa kuki bivana umwe wese naherere, kandi ufise ubuki nawe yabugaye neza arabuzana nabone akabutanga abashitsi biwe bakabwihereza. Inzoga biryoshe kubera biryoshe kabiri, bifise icyubahiro. Bwa mbere bamaze gusaba wagabanye, urumva kuki ni ibintu byo gusozera kuryoherwa mu nyuma, kandi bakaronsi abantu bose bararyoherwa niba wagabanye. N'usaba inzoga yindi hanyuma bavuga ati inzoga yitwa mberekeza gusa, hanyuma umuntu akitahira. Mu guheraheza umutumire w'ikigabana ko hambere avuga ko ijambo kuki rikoreshwa bivanye n'intara. Mu mihingo imwe hari abakoresha ijambo inturire, ariko kubw'inararibonye Fiacre Niyokindi ngo ayo majambo yose afise isigura imwe kuko akoreshwa mu rubanza rwo gusaba umugeni. Akuki n'intara ingene boba bavyita. Intara zose nibaza ko ijambo rivugwa ni rimwe ryo gusaba umugeni nakuke kuko sikama kahari. Ubuze inturire navyo biravugika ko birumvikana ko iba n'inzoga iryoshe. Ijambo risigura inturire ni inzoga iryoshe, urumva ko umengo urayumva nawe ngene n'iryo zina riyita. Rero nakuki rero urumva bayiha iryo zina ry'inturire kubera
kubera ko hari n'abandi bavuga inziramazi iba ari inzoga y'isongo mu kirundi bayita insongo itagiyemwo amazi bataze neza igashya hanyuma bakayiha abantu bakayikamagira iryoshe nico kimwe n'akuki rero oya akuki ni ijambo ry'urubanza so kuvuga ngo insiguro yacu ni ijambo ry'urubanza igamije gusaba umugeni gusa n'andi ari inturire ari akuki bisigura kimwe mugabo ikiza mbere ni akuki kukinka hejeje kugabana umugeni bivana n'uburyo bw'umuntu aje gusaba usaba mu kizungu urumva ko bamwe barya imibinyu abandi nico gituma naho kuki rero niyo gabana umugeni uri kurasaba kubwira ati reka maze aho tumusangiye rero agize ati bandekuriye umwana ndamuguhaye niwe utangura gutanga inzoga ugatereka abantu bakanywa baze kurya hanyuma ijambo rikavuga mukavuga ko umugabe mugeni muhaye nawe akavuga ati badukuze ubwatsi abamuherekeje waje gusaba nico gituma rero mu nyuma baryohe basaba kuki ako kuki rero cyangwa nakubwiye ko ari inzoga yose bivanye n'inzoga bahe agaciro kubera iryo jambo ryo gusaba umugeni aje mu rugo imigani mugabo n'ibintu bibaho urumva barabikoresha n'ibintu biba byarabaye mugabo abantu bakabikurikiza gushika rero n'uwo munsi barabikurikiza kuko ntawe uvuga yuko agiye gusaba umugeni uwo ari we wese naho azoba ari umukizwa barakoresha iryo jambo akuki kariho nakubwiye ibyo batanga mu twasabiyemo murakoze Inshuti bagenzi mwariko muratwumviriza turabashimiye kuba mwaduteza abiri muri benshi mwumvise ko ikigabane cyo kuri uyu munsi cari gihagaze ku bijanye n'insiguro y'inzoga bita akuki kukinka ikoreshwa cyane mu rubanza rwo gusaba umugeni n'akamaro kayo reka nshimire umutumire Fiacre niyo kindi yadufashije kukiremesha kuri mikro bari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye duhana isango mu kigabane kizokurikira naho ubutaha cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere Tumushimire Emmanuel Ndayishimiye n'umutumire wiwe Fiacre niyo kindi ku kiganiro ako hambere ndabashimiye namwe mwese mwateze yompi ni hano amakuru twateguriye no munsi agarukiye shimire kandi na MS Steven Nyunge ko yatumye mudukurikira onezime dushimagize nyabashikirije ndabaseze ndayifuriza kororanirwa ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye